Nabaraza bose abagabo babiri mu nzu. Babiri ari naharitse. None narahindukirira umuntu. Sayo none. Nibisanzwe kumva ko umugabo afise umugore arenze umwe, ariko biratangaje cyane iyo umugore yubakanye n'abagabo babiri bakabana mu nzu imwe. Iyo ni inkuru idasanzwe y'umukenyezi Manirafasha batazira Sugi wo muri komine Nyanzarake. Mu myaka iheze uyu mukenyezi batazira Sugi yigeze kuba afise abagabo babiri bakundana, uwitwa Bobo hamwe n'uwitwa Masuka. Abo bose babana mu nzu imwe, ariko inyuma y'igihe gitoyi umwe muri bo aza kwitaba Imana, ari we yitwa Bobo. Asenze funda mwibagiwe uki. Kibono cyakwakira gutumye ku munaga babiri mu nzu. Nababwira ati abibawusi. Museme yakwenu muna yapfucika. Iyo nkuru niyo yatumye dufata urugendo tuva mu gisagara ca Bujumbura twerekeza muri komine Nyanzarake. Ntigwari urugendo rworoshe kuko gushika Nyanza kuri uwo muryango vyadufashe umwanya munini ya cane. Byasavye ko turondera uhazi asanzwe azi n'uwo muryango aho usanzwe uba, kuko uwo muryango nta telefone bafise. Turere kuri rompwe y'Inyanzarake aho twaje kurondera Sugi. Uni wa mugenzi wanje twavuganye kuri telefone. Vipi? Mike. Uko bien? Niko fresh brother. Gute? Manje ni safi, mani fresh. Uyu reni wabwiye agombaje kunyereka Sugi. Sugi fresh, jewe ngo manje kubumereka fresh. Sugi negose? Tuwane. So twarashitse aho baturangiye birangira tutababonye kuko amasaha yo kunywa ibondo atari bwagere. Iyo ni inzoga bakora mu bigazi yo muri komine Nyanzarake. Sugi amasu. Yemwe hamu umuntu tazo babaje werindira gato. Ntarindire gesherezo ninga. Twamuronse bumaze kwira cyane, bitokunda ko dushobora kumukoresha ikiganiro, tuca dupanga gahunda yo gukora mu gitondo. Sa Bega imvukira Sugi bo mu Cibitoki ca Rugombo yashitse Nyanzarake gute? nundi mugabo yanyumukanya ankura mu Cibitoki. Acambira ngo tugende mu mvuga carana. Abana biwanje bari bazi ko napfuye, bamaze kuza kuntora kabiri ndabatoro. Waje gute? Naje gute nibandihira barakenye wibaze. Oya, uwo mugabo yakuzanye gute akuzanye ngaha ngo? Sinzi yo kwaciye rumugwa. Numva ngo ageze Makamba. Acha gusiga ngaha. Aca nta mu mvugo mu Gikuyu. Ankuye mu Cibitoki. Aho hari ryari? Mu Gasenyi kujya gatatu kuri sane. Aho hari ryari? 93 kwa rujya rungo Rwanda dai. Mugiye c'intambara. Hajya nari nkiri nkumire. Sugi arafise abana babiri yavyaranye n'umushoferi, ariko kuva ku mugabo wiwe akaja kubana n'abagabo babiri vyagenze gute? Hama umwana wa mbere cumuvyara n'uwo muntu nyene yakuzanye muri mu. Umushoferi yatwazaye mu Roki Bujumbura kwa Sereti. Yemwe. Mwavyaranye bana bangahe? Babiri. Arabonye n'ufise no musi. Ariko mva ko habayemo umwanya wo kugira ngo mubane nabo. Kandi yaciye amarika. Mbega Masuka yabonanye gute na Sugi? Kugira dubonane n'uwo Sugi, urabona intango ya kwanza natanguye gukorera umutama yitwa Bayore. Avuka muri Mbuye imuramvye. Ndamukorera ngenda gukora iyo mwigagi. Ubu nawe dusha duhurira ngaha mu Gwibondo abatazira ngaha kujya anya. Ndatangura ndagura agacupa, nguza agacupa, ubu nawe acambwira ati nazewe ndafise icupa hesoma. Kugera nubwo dusha dutangura gufatana uko. Umugabo wuwo arambwira ati uwo mutama rero urabona aracafise inguvu. Habonetse uturibwa bo musanza mu ndimo areke gukora yerigwa inzara. Kugera none umunsi rero no twashe tugumana nkuko rero. Hari umuntu wamusangaye?
nta wundi namusanganye atari uwo Bobo nyene. kubera ubugwayi bwa Bobo bwari bumurembeje Masuka niwe yakora inshingano zose nk'umushingantahe mu rugo. None gukundana n'umuntu ari kumwe n'undi mugabo byakujemo gute? Oyaye kugira dukundane nta ngupfu ziwe yaragisoboye kuko yavuga ati wowe ukiri wifitiye uburyo ntiwironderera umugabo. Nati nanje ndahari. Ati nta kibazo na kimwe ngo kuko zewe ndigwariye yarakwa ingwara ndwi. Zimhuriyeko. Ziri muri nyene ya. Kandi nizo zamuhitanye. Kuko urupfu ntiruvugwa. Hanyuma kongera kandi kuja kubana nawe mu nzu uzika afise undi kuko niwe yatanze pura ati wewe amatazirano yitwa Sugi kuba wewe utoguma ngaha anye kandi ukaba wironkera umwanya wo kuba ukenera kugira nde kubaho ukeneye umugabo ni wironderera umugabo muzobana mugabo uzorondera umugabo afise ingufu zo kurondera rasiyo ati zowe ndisazi ariko mugabo nubwo nsaze muzogumana n'uwo umugabo wawe ngo musanzwe byagenze gutegiye mubane n'undi mugabo agira kabiri muri kumwe mu nzu. None gashako yaragora igituntu cyo mu magufa kaze kuko ataragashobora nibago macembaho guti yorohanejwe. Masuka rero yari umuntu Masuka yari mutabazi nayo. Ubugwayi bwari bwinshi bwa Bobo niko kuza biwabona Bobo baramuhungisha ariko inyuma y'igihe gito cyane aza kwitaba Imana. Umunsi wanyu mubona Bobo wari mubiki byagenze gute mbere yo kwitaba Imana? Mbere yo kwitaba Imana gashako base bamutorokana. Naringiye kujana gakarata kamatora nibaza ngo ndamusanga nyumbani. Kuraba bako. Hari kiziriko hasigaye imwe. Hari imene hasigaye kiziriko. Byagenze gute rero? Bamutwaye tugiye gutora bya bukarata bw'amatora. Sinasanze bamutorokanye. Yaragwaye. Na yari yansega kugenda ajya kwa pare yari yahagari. Nabonye Sugi singenda. Basanga bamutorokanye. Hama mwafatanye na Bobo mwabanye igihe kingana gute? Imyaka 5 kuva kuri Romwe kuvaja kwa Nabona. Ushiranziga kiriho na mada bose bakiriho umugabo bose barapfuye. None iki gituma Bobo aruta umugabo wawe mwavyaranye abana babiri uvuga ati ndacibuka Bobo gushikana no munsi? Mugari twabavyaranye na Bobo. Oya. Bobo ntavyara. Twavyaranye na Bobo. Ko yari yikuri. Yari afise imyaka ingahe Sugi? Bobo. Nzokwereka karanga muntu yo no kurira wocuri. Yara inzobe nayo. Umushinwa. Wani buri munsi uko bukiye ko bwije ati numva nkumbuye kandi gusubira kubona Bobo wanje. Niki yakoze mu buzima bwawe utazokwibagira? Ashinze mfunda mwibagiwe uki. Niki yakoze mu buzima bwawe utazokwibagira? Ikintu kibi. Ashe yaranyirukira kwera. Munemera kaja mu misozi aronderaje bazabo. Yaragenda mu rundi. Abana Sugi yavyaye baraje kumutora aho Nyanzarake kugira ngo bashobore kumuhindurira ubuzima ariko birangira bidakunze kuko inyuma y'igihe gitoyi yaciye asubira Inyanza aho asanzwe abo no munsi. Sugi abana baraje kugutora nga baragukura Inyanza baragutwara. Bazibone yamubonye. Idemu. Umyagaje ndabavyara. Ibiyo. Hanyuma byagenze gute kugira ugaruke? Bantwaye nagipfira natunuye namaze kujinyika. None iki cyatumye basinye utaje Bujumbura beho neza cyo kimwe n'abana bawe baje kugutora? Nari yankiye nakwicarana n'umukwe bankeneye kumfasha bazomfashirizaho nzobandi. Suko none Chao bavuye hanze banyubakishije gasekebuye n'icareme. Uko none na mukobwa namuhaye arankwera. Chawe ndamugira ikimara turise kujya kwibombe. Bariko baramiki. Badishapu bantera. Kuno umwana agora kurera. Kandi baraje kugutora. Kashawe yankira. Niki gituma
nani ko teba umukwe arapfanguriye nyagu cika umugongo nani ko teba ndakamuburira mu meshi ndabavuma nyene kuko umuntu awuhaye ico bayaraguhaye kabura na duwa nasiti mabukwe tora canke ibirato vyiza ntakenye ibotikiraniha n'izi nzoga arazidandaza no hejuru mu cibitoki arakora n'imikate none siyo yaje kugutora ukavyaha ukanka kubayo ngo ntaho ushaka ngo wishakira inyanza hari imboga mbisi none je naramenyeye kurya inyama kandi nigwariye amenyo ncanza kwirira urunyamunye mu kugira nagati inyama sinjya cyangwa amashikuko nijya heragi bobo yagusigiye mu bibazo imbere yo kwafa abandi basigaranwa amatongo nanze yansigiye uwo kubera nta kintu na kimwe yari kunsigira yari afise kubera amaparasera yari afise yose yitavye Imana yose yari yarayariye n'uwo batoranye ata kintu na kimwe yari agifise kuko yavuga ati ngo reka mfe nisasi y'utwanze nta bana navyaye kandi umaze kurya utwawe twose upfa nabi kuko naho woba uri umuntu w'umukene ntubura ico usiga rero bimaze kubuko acatangura guhuma amaso nabo yahora aza gusaba uturibwa bikamunanira yo gusikayo jewe rero nca nsigara ndakora umwe ndonderera yuwo ndondera n'uwo yitavye Imana nimukumutwara urumva baramutwivye mu kibano iyo babonye abagabo babiri babana n'umugore umwe bavyakira gute mu kibano uwari mukuru w'umutumba ubu yahinduwe na pare yavuze ati reka bibanire kuko ujya mutama ntagisoboye kubana n'umugore ko ari wa muronderero ico bitirasiyo kugira bagafungura kandi yirirwa ku gifuni akora ataco yariye kandi rasiyo akayibazanira ati bibanire uko nyene ni kazima ataco bafungura babura ubu rero na jewe ntaco mfungura mfita mugabo kimwe ndizera uhoraho utwumva ati twarimye hamwe izuru rigenze neza tuzojya tubeho. Inkuru ya Sugi naho ihereye, reka ndabashimira imwe mwese mwakumura kwirikirana iyi nkuru ya Sugi. Mbega ndababaze aho muherereye, nta nkuru zihari canke intahe, nimutwandikire muri commentaire hasi. Nimeonekana wallahi. Wewe bro. Kamera hizi. Hii patiki nimeonekana wallahi. Wewe. Kama